Kw'Īsôko. Kw'Īsôko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Urwego rw'Abashingantahe rwamyeho mu Burundi. Ku ntwaro ya cami rwari urwego ruri hagati y'abatware n'abanyagihugu. Naho abigi bakoronje Burundi bashizeho amasentare atandukanye aje guca imanza, Intahe yo kumugina yagumanye ikibanza. Ariko mu mpinduka za mbere umugambwe CNDD-FDD wagize ugishaka ubutegetsi mu gisata c'ubutungane waratse urwego rw'Abashingantahe uburenganzira bwo guca imanza. Uwo mugambwe nyene uheruka kugaragaza icifuzo cyo gusubiza umutamana urwego rw'Abashingantahe. Mbega vyogenda gute kugira urwo rwego ruhagararire by'ukuri inyungu z'abanyagihugu n'igihugu? Dufise abatumire b'inararibonye muri kino kigabane Kw'Īsôko cyo kuri wa 19 Nyakanga umwaka wa 2020 mu gishikizo na Thierry Bigirindavyi kaze. Intahe mu Burundi, Intahe irakaramba. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akiri kariyamamaza yemereye abarundi ko nibamutora azosubiza umutamana Intahe yo kumugina. Dufise ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunywanisha bene gihugu na cane cane mu gusubiza umutamana Intahe yo kumugina. Twifuza mbere ko iyo Ntahe yo kumugina ari nayo amasentare y'intango yo kwisunga mu gutunganiriza bene gihugu, kuko sentare yo kumugina niyo cabona kitabesha mu matati yo mu kibano. Iryo jambo mbere yaranishimangiye umunsi yimikwa mu babanga yo kuramutswa Burundi kwa 18 ruheshi uno mwaka. None urwo rwego rwari rutunganijwe gute? Emile Nibasumba wa Radio RPA yaraganiriye n'inararibonye mu rwego rw'Abashingantahe Zeno Nicayenzi atangura kumubaza icaranga umushingantahe. Yaba azi amateka n'amategeko y'igihugu kandi yaravyerekanye, baramugenzura bakamugendereza, bakamwigisha guca imanza, bakabarungika inaka, bakamuraba ngene abaza urubanza atararonka intahe, bakamuraba ingene yumviriza abashingantahe ko atakamusoba. Bati none uyu muntu arazi ingene abantu babaho, uyu muntu ku basokuru arazi ibyabaye, arazi umugani yocira abandi. Mbega iyo abaza urubanza hari ahantu hahengamira, mbega ntagiturira arya, mbega abanye neza n'umukenyezi wiwe, abanye neza n'abana biwe, arera neza abana biwe, eka baramugenzura ubwenge n'imigenzo. Hagize n'umwana w'imyaka 5 cyangwa 6 cyangwa umuntu uwo ari we wese cyangwa uwuhita ashira urutoke hejuru ati yemwe uyu muntu jewe ndamuzi yarankoreye iki, bati kivuge, akakivuga ati jewe uyu muntu nta mushinga ndahari mu ndimo mwatire, niyo yaba umwana Abashingantahe bagira bati niba sumba abawumvije umwana avuye hasi none haco wishura atsinzwe yaca bagira bati wewe siba uzogaruka, ibi bintu byavuye mu nzira. Byasaba mu majambo make ubwenge ubuntu bwuzuye. Umushingantahe azezwa ibanga ryiwe no gusubiza mu kibanza cyaco umuntu wese, ikintu cyose, inka yose, amatongo yose, ikintu cyose kibaho gusubira kwa beneco, ikintu cyose aho cyagenewe n'Imana y'u Burundi. Uwahoze ari umushikiranganje w'ubutungane Didas Kiganahe avuga ko Intahe yo kumugina wasanga mbere ikimanza nyinshi kandi neza gusumba n'amasentare. Urwego rw'Intahe yo kumugina nigo ruca imanza nyinshi mu Burundi ugereranije n'imanza zija mu masentare. Hari imanza ziherera kumugina zitarinze gushika muri sentare. Cya kabiri nuko ubutungane bwo kumugina n'ubutungane budasaba amahera, budasaba uburyo, kandi bugirwa n'abantu bazi ayo matati yabo bariko baraburana. Mu gihe muri sentare usanga
umujije atazi itongo aho riherereye, atazi ababurana iyo bavuka n'abo bavukana, ugasanga rero harashoboye kubamwo ububeshi kandi bugoye guhinyuza. Ariko ku ntahe yo kumugina umwe wese abaza uwundi, uwubeshe aca abeshuzwa na bose. Imanza zashika mu masentare zagabanutse kuko wasanga nyinshi zatorewe inyishu mu ntahe yo kumugina, ariko urwego rw'abashingantahe rukaba rwari rufise intambamyi yuko ataho rwari rwanditswe mu mategeko agenga igihugu. Didasi Kiganahe akabona ko leta yobanza gushiraho itegeko rigenga urwego rw'abashingantahe hamwe yobishaka kurusubiza umutamana. Niba leta yifuza gusubiza umutamana intahe yo kumugina, icambere yogira no gushiraho itegeko riha ikibanza intahe yo kumugina mu nzego zirangura agatsi ko guca imanza mu Burundi. Gutyo ayo mategeko akavuga yuko ku bibazo bijanye n'ububasha bw'amasentare y'intango hari ibibazo bimwe bimwe bizotegerezwa kubanza guca mu ntahe yo kumugina, nk'ibibazo vy'amatongo, nk'ibibazo vy'amatati ku bitungwa no mu mibano. Gutyo ingingo intahe yo kumugina ifashe ikaba ingingo yisunze amategeko. Intahe yo kumugina ubu irafise aho yofatira kubera hari abashingantahe batiwe ari benshi. Ico umuntu yotinya nuko ubutungane bugizwe n'intahe yo kumugina mu gihe bofata bati bamwe batogwa ku mutumba nibo bazoba bagize urwo rwego rwa sentare yo kumugina, aho rero vyoba bisubiye kuba ivya politiki. Urubanza rwo kumugina rwocibwa n'abashingantahe, bikenewe rongoye umutumba agasasa muri abo bashingantahe mugabo akaza bwa mushingantahe mu bandi, ntagire ijambo rirengeye ngo nuko ari umukuru w'umutumba yatowe. Didasi Kiganahe yaganira na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo wo kuri radio Inzamba. Akaba ari naho haciye hagarukira kigabane Kw'Īsôko co kuri uno munsi. Mwari kumwe na Thierry Bigirindavyi ndabikebanuye. Cari kiganiro Kw'Īsôko.